ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twame tugavye. Arahiriwe umuntu yamagavye arindiriye nuko Mwami Yesu ko adodora nzamba y'Imana kuvuga n'aya majambo y'Imana. Nama niyumvira kuri iyi ndirimbo abaririmbyi bama baririmba ngo reka gusinzira. Siko reka gusinzira mwene data, bantu barasinziriye. Ikangure, vyuka, ubandanye, ushishikare, uteramira ubugingo. Teramira ubugingo mwene data, teramira ubugingo. Igihe tutiyumviriye nzamba mwanya wose ishobora kuvuga. Namwe niyumvira kuri yarya majambo ari hariya, nuko mu Batesalonike, kijya cete Paulo yandikiye Abatesalonike, iya majambo avuga ngo urumva twese tuzosinzira. Siko twese tuzosinzira. Siko tuzosinzira. Nzamba yo kuvuga kw'Imana, inzamba yo kuvuga ku mwana w'Imana izovuga abandi bariho, abandi barapfuye, ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abatanguye gupfa ko ari bazokora iki? Abapfuye. Urumva Mana tugire ubuntu, twame twiteguye nuko, kuko inzamba niyavuga tuyumve. Durangirije hajya nuko naho nyene 3:8 haravuga ngo niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo bazoba bahirwe. Kandi mumenye iki, yuko yabanye n'urugo yari asanzwe azigira igisuma kiziramo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mudakoze iki? Umva aya majambo. Aya bene data, aya majambo muri iki gihe tugeze, iki gihe ca none, niyo umuntu wese akwiye kuba afise mu mutima. Niyo umuntu akwiye kugendana. Hari aho duhagarara ngaha tukavuga ivy'ibikorwa, siko tukavuga ivy'uburondero, siko n'ivy'ukuri. Rondera mwene data, rondera kugira ngo uronke igifasha iki? Umuryango. Ntituvyanka, ariko bivanye n'ibihe turimo, ibihe twimirije bigoye. N'iyi minsi twumvise ko dukwiye kurondera Uhoraho agikora iki? Bidashoboka kwabona, bigishoboka kwabona. Mana nshimwe cyane, Mana nshimwe. Turondera Uhoraho bigishoboka. N'iri jambo ry'Imana ngo namwe mwanemuka duse n'abana barorereye databuja. Aya majambo akomeye ngo nta kumwe ngwese ngo yabanye n'urugo yarabizi akamenya igihe igisuma kiziramo, ngo yokwanya akoze iki? Agavye inzu yiwe ntiyimbwe. Ateramiye inzu yiwe, ateramiye ubutunzi bwiwe. Ariko mbega muko kiza arabimenya? Arabimenya? Umutunzi arabimenya? Umwanya yibwamo?
nuko hariya muri Tanzania mu gihe kirenganye niho urumva babagabisha, barababwira ati turaza uyu munsi, turaza witegure arumva agacarara umutwe uri he, umutima uri he mu kirere, wamuvuyemo, kuko aho harimwo iki utuzi harimo tubiri, gupfa no gukira. Agaca rero akaba siko hari naho urumva bifise nyene, urumva yaca agenda nyene hariya mu ntuze mu gisoda mu gipolisi, akabwira abapolisi ati rero cewe narose ntuzi kingabishi ku mugoroba rero gatera aho wifise yatanga ayo mahera yiwe tayari, bagaca baza bakagira none rero ni iri jambo ry'Imana ritubwiye ngo kandi iyabanye n'urugo yararuye. Natwe nico gituma dukwiye kwitegura, kuko ntituzi umunsi Yesu azogaruka. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo haba turi kumwe bari, haba mu gicugu canke mu nkoko, siko mu gicugu nisanga abantu bakoze iki, basinziriye, kandi harya n'ihitiro riba rikoze iki, rigeze uwoza akakubyura ayo masaha atari hamweho ubuntu no kurwana mu rwa sace. Ntituzi umunsi amasaha, haba mu gicugu mu nkoko ho buba bukeye, siko inkoko ziba zitanguye kubika, ataraha urumva butira abantu bakajyana nuko, ariko naho hari hagaragara hari igihe uzogenda mwayo mabarabara ukazobona akantu kamwe gusa, akaduga kamwe kadoya. Mana itugiriye ubuntu. N'aya majambo y'Imana bene data, umwami yabonye ko dukwiye kwibukanya iri jambo rivuga ngo mwame mugavye, namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Twame twiteguye, twumvise gutunganya ubugingo, umuntu akama yiyeza uko bukeye uko bwije imbere y'Imana, akama nuko yitunganya, abaza ati mbega Mana, mbega Yesu, jewe ibyanje biri gute, uyu munsi niriwe gute, uyu munsi iri joro mbyutse gute. Mana itugirire ubuntu. Mu mvugo zanje navuze gute, niyumviriye gute? Bene data, Mana idufashe. N'iri jambo ry'Imana kubw'ayo majambo